Amahoro. Mwari muzi ko ibice birenga 70% by'amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu akoreshwa mu masoko ya leta. Birumvikana rero ko ico gisata ari gisata gihambaye mu buzima bw'igihugu. Itegeko inomero 1 agakwego 4 ryo kuwa 29/0 umwaka wa 2018 risubirira itegeko rimwe agakwego rimwe ryo kuwa 4 ruhuhuma mu mwaka wa 2008 niryo rishinga amategeko agenga amasoko ya leta. Iryo tegeko naryo rikaba rigizwe n'ingingo 367 zivuga ku bijanye n'itangwa, ugusuzuma, ugucungera canke gushira mu ngiro isoko rya leta. Amasoko ya leta yobatangwa hisunzwe iki? Ibijanye n'amasoko ya leta rero bifise amategeko abigenga kandi bifise n'inzego ziraba yuko nyamategeko yubahirijwe. Inzego zibiri nizo ziri kwisonga mu gusuzuma no gukurikirana ibijanye n'amasoko ya leta. Izo nazo ni urwego rukurikirana ivy'amasoko, Autorité de régulation des marchés publics, abo nabo bagafatanya n'ubuyobozi bugendura ingene amasoko atangwa, Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ingingo ziri mu itegeko ryo gutanga amasoko ya leta zirerekana uburenganzira buri hagati y'abaronka ayo masoko naho rimwe na rimwe amategeko adakurikizwa. Ingingo ya 11 y'iryo tegeko rivuga ko umuntu wese yifuza guhiganirwa isoko rya leta abifitiye uburenganzira. Abifuza guhiganirwa iryo soko bafatwa kumwe kandi amasoko yose ya leta atangwa ku mugaragaro. Muti none intambwe nyamukuru mu itangwa ry'amasoko ya leta nizihe? Intambwe ya mbere ni ukwerekana ibikenewe, détermination des besoins. Intambwe ya kabiri yerekeye ibyayo masoko yisunga. Aho naho ku mwaka inzego zihagarikira leta mu masezerano zirakora indinganizo bafatiye ku masoko azotangwa. Intambwe ya gatatu ariyo ya nyuma ni gutangaza ku mugaragaro ayo masoko, appel d'offre. Aho hasohoka icegeranyo cerekana ibikenewe gukorwa muri iryo soko. Iyo hibonekeje ko hagiyemo ubusuma, ibihano birafatwa. Uwagirijwe ibiturire arashobora guhanwa n'itegeko mpanavyaha, ariko kandi arahanwa n'itegeko rigenga amasoko ya leta. Ivyo bihano navyo bishobora kuba ibi bikurikira: barashobora kugumana ingwate yatanze mu gihe yariko ararondera isoko. Arashobora gukurwa ku rutonde rw'abahiganirwa amasoko mu kiringo kanaka canke burundu. Bashobora no kwakwa urupapuro rubemerera ko bakwije ibisabwa kugira bahiganira amasoko. Icanyuma, igihano gishobora kuba ico gutanga amahera y'ihadabu. Ivyo vyerekana ko iyo hatabaye umuco canke ukubahiriza amategeko mu itangwa ry'amasoko ya leta bishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buhahonera. Twifashishije umwihwezo w'abarabira hafi vy'ubutunzi bw'u Burundi, nk'urongoye ikigo Parsem, kubwiwe abona ko amasoko rusangi menshi atangirwa mu kinyegero. Igiturire no gutoneshwa kw'igice kimwe mu bantu benshi bahiganirwa amasoko arivyo biza mu mvo nyamukuru. Faustin Ndikumana aratanga akarorero k'amabarabara abomagurika ata misi aramara yubatswe, akibaza nimba haba hahawe isoko ababishoboye. Gervais Rufyikiri nawe yigeze kubicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu rwandiko yasohoye mu mwaka wa 2014 kuvyerekeye igiturire mu Burundi, yarerekanye bumwe mu buryo bukoreshwa mu kunyuruza amatungo ya leta biciye mu masoko nyene ya leta. Yerekana ivyikoreshwa z'inyandiko zo gutanga isoko, usage de clauses exclusives dans les dossiers d'appel d'offres, biheza bigatuma hariho abaca bakumigwa mu itangwa ry'isoko. Aranatanga akarorero k'ingene vyibonekeje mu isoko ryo kubaka ibarabara agace ka Bujumbura Nyamitanga. Kugira ngo igihugu ntikigume gihombera mu masoko atangwa hatabayemo umuco, muri Parsem basaba ko urwego rwa leta rukurikirana ivy'amasoko rwoza ruragira ubugenduzi, audit mu gifaransa, buri mwaka. Ku bwabo kandi honashingwa uwundi mugwi w'ubugenduzi wigenga woza uratohoza ingene amasoko yatanzwe, hama bagashikiriza icegeranyo ku nzego zibijejwe.